Ibintu 10 umukobwa akorera umusore akunda wenyene gusa. Ikaze kuri Virgin, nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu 10 umukobwa akorera umuhungu akunda wenyene atawunda bikorera. Nimba uri mu rukundo umviriza nawe wumvirize yuko ivyo bintu bikorerwa kugira ngo umenye aho uhagaze naho uri. Ikintu ca mbere canke ikimenyetso ca mbere umukobwa azogukorera wowe musore agukunda. Umukobwa agukunda azogupresenta ku nshuti n'umuryango wiwe. Umukobwa agukunda vy'ukuri ntabwo bimugora kukwereka abantu abagenzi biwe abo bavukana ndetse n'abandi bantu bose bamuzi. Ntiba bimuteye isoni kugira ngo akugaragaze akwerekane, kiretse afise izindi mpamvu igihe ashobora kuba mukundana ariko ugasanga afise impamvu zo kugukuraho amafaranga. Ariko nimba umukobwa agukunda vy'ukuri canke nimba mukundana vy'ukuri ariko akaba atarakwerekana canke akaba atarakwereka inshuti n'abagenzi, tangura kuvyibazaho. Ikindi kintu ca kabiri umukobwa agukunda vy'ukuri mukundana igihe kirekire atitaye kuri situation murimwo canke atitaye ku vyabaye hagati yanyu mugihura canke n'imisi mumaranye. Umukobwa atagukunda inyuma y'amezi 4 gusa uba umaze kubona ko atabirimwo, kiretse afise izindi ntumbero kuri we yaje iwawe aje kurondera amafaranga canke ibindi bintu, niho mushobora kugubana ico gihe. Ariko naho nyene urabona neza yuko uyo mukobwa atabirimwo neza. Sino uwo mukobwa gukunda mushobora kuba mukundanye imyaka 2-3. Nimba uri mu rukundo we ubona abasheri wawe mukundanye igihe kingana gute, nawe birabe uvyibazeko. Ikindi kimenyetso ca gatatu kizokwereka yuko umukobwa gukunda canke ikintu ca gatatu umukobwa akorera umusore akunda wenyene gusa. Umukobwa gukunda vy'ukuri akubwira vyose ahantu ntahure. Simvuze kukubwira umunsi w'ingene wagenze, simvuze kuvuga ngo akiciga muri primaire baramukubise so ateye isobako canke bigenda gute, ariko handavuga amabanga amwe yo kundiba y'umutima. Arashobora kukubwira ikintu kumva nawe ko ari ibanga. Umukobwa ukunda vy'ukuri atuma umenya ivyiwe vyose, yugurura imiryango ukinjira mu mutima wiwe atakintu na kimwe yisigarije. Rimwe ugasanga arakubwira na situation famille kiracamwe canke muri famille ingene bimeze, ugasanga akubwira ibintu vyose yipfuza gushika ko mu buzima uko abona ibintu nyene, ugasanga ni wa muntu ata limite ihari mu kukubwira amabanga yiwe, kuko muri we abagukunda kandi abayizera yuko umwanya wari wose udashobora kuva mu buzima bwiwe uzohora uri mu buzima bwiwe, ariko naco gituma akubwira ibintu vyiwe. Nimba umukobwa mukundana akubwira amabanga yiwe yose, ni vy'ukuri uwo mukobwa aragukunda kubera yuko agufata nkaho muzokwamana ibihe vyose kandi agufata nk'uru w'agaciro. Ikintu ca kane umukobwa akorera umuhungu akunda conyene. Umukobwa gukunda yishimira kuba ari kumwe nawe kuruta uko yaba ari kumwe n'abagenzi we canke n'umuryango wiwe. Ikintu cyose kimubayeko canke ikintu cyose akora abanza kukubwira wewe imbere yuko kimunya n'undi muntu. So ati nimba agiye mu rusengero asohotse ni umuntu ambe atangura kwandikira, avyutse ni umuntu atangura kwandikira, akantu kose agira akore ni wewe muntu atangura kwandikira. N'igihe yaba afise umugambi canke ikintu agira akore ni wewe muntu wa mbere atangura guhanuza. Rero usanga mu rukundo umuntu agukunda vy'ukuri ubirabira mu bikorwa, gacira guha n'ibintu ngena gufata niho umenya ati uyu muntu kweri arankunda. Rero umukobwa agukunda ivyo bintu vyiwe vyose utegerezwa kubimenya. Rimwe usanga ari nawe wewe ufata ingingo naho muba mutarubakana ugasanga vyinshi ahanuza wewe. Ikindi kintu ca gatanu umukobwa agukunda vy'ukuri canke umukobwa akunda umusore agerageza kuba we w'ukuri wa nyawe. Umukobwa akunda umusore nimba mwahora muhura yisize amafondote canke asa neza mu maso, agerageza kukwereka isura yiwe y'ukuri, ariko suko aba adashaka gusa neza mu maso, ariko aribwira mu mutima wasi nimba uyu ari udukwiye kubana canke ari tuzobana, nta mpamvu yo kwama nisiga ibintu biri foko ambona jewe ukuri. Nimba iwabo atako bifashe ntatinya kuhakwereka kugira ngo nimba uri umuntu mukunda umukunde vy'ukuri, uzi ahakomoka, uzi niwabo n'ingene vyifashe. Ica gatandatu umukobwa akorera umusore akunda
kenshi uzosanga iyo uhuye n'umukobwa bafise n'abandi bantu bavugana ugasanga ariko arabamwo uzoba umugabo we canke uwo yipfuza ugomba kumera nkawe. Iyo yamaze kugukunda rero canke yamaze kuguhitamo mwabo benshi, abandi bose arabakatira ugasigara uri wenyine, ugasigara ari we aha umwanya wiwe wose, ugasanga nimba harasohokana n'abantu benshi ariko ugasanga wowe yasigaye asohokana nawe gusa kubera ko yamaze kuguhitamo. Ikindi kintu c'indwi umukobwa akorera umusore wenyine akunda, mu gihe muriko muravugana canke mu gihe muriko murategura ibintu, agushira no muri kazoza kiwe, muri plan z'ubuzima bwiwe wumva agushiramo. Rimwe na rimwe naho muba muriko muravuga kuri mama wawe wumva amwita mabukwe, akifuza kumenyana n'umuryango wawe, akifuza kumenyana bashiki bawe nimba bafise canke abo muvukana, nyene ukabona yuko ari interesse na famille yawe. Ariko umukobwa atagukunda ibi ntavyo bigira akora, naho ugenda kumuhuza nabo muvukana abona umengo uriko uramugora. Rero nimba umukobwa mukundana wowe musore ukabona amaze kukwereka ibi bimenyetso indwi mvuze aha haruguru, menya yuko umukobwa gukunda, mukomereho mutegure iby'ubuzima bwanyu bw'ahazaza. Ikintu c'umunani umukobwa ashobora gukorera umuntu akunda, amucira imanza gake. Sinzi ko urabona umuntu usanga akundanye n'umukobwa ariko ugasanga umukobwa amubwira amakosa y'umuhungu ariko kamenga uwo mukobwa ayo makosa ntayo yumva. Akenshi usanga umukobwa yaramaze kwihebera uwo muhungu, ahubwo aba asigara araba ingene yomufasha kugira ngo ahebe ayo makosa. Ikindi kintu c'icenda umukobwa akorera umuhungu akunda wenyene ni kwitwararika ibintu by'ingirakamaro vy'umusore. Kwa kundi usanga ufise anniversaire ariko ugasanga wowe ntavyo wibuka ariko baravyibuka, canke usanga warabuze umuntu canke warababaye itariki nini ariko ugasanga nawe yabigize ivyiwe, ugasanga iyo tariki arayikwibutsa. Rimwe na rimwe na wa muntu usanga wewe udahagaze neza mu mufuko canke mu kazi ariko ugasanga aravyihanganira, akwizera avuga ati ejo canke ejo birashobora guhinduka akaronka akazi keza. Muzobibona ugasanga umukobwa akundanye n'umuhungu kumva bavuga ngo urya muhungu none kataca afise canke urya mukobwa ko ari mwiza yamukundiye iki. Usanga twese biko biratuyobera, ariko umenye yuko uwo mukobwa aba yakunze vy'ukuri. Ikintu ca cumi arico ca nyuma umukobwa akorera umusore wenyene akunda, ni ukubwira abantu ko muri couple. Hari igihe usanga mukundanye n'umukobwa ariko yashika mu bagenzi biwe canke mu bandi bantu kumva avuga ngo uyu ni umugenzi wanje, ngo umugenzi wanje wa hafi. Ariko umukobwa gukunda vy'ukuri akwishimiye, ntatinya kugushira kuri stati, ntatinya kugushira hariho hose, kandi akerekana yuko neza ko agukunda. Rero nimba umukobwa mukundana yama avuga kuri umugenzi, cyangwa ugasanga ugize anniversaire no kugushira kuri stati yanditse ko ngo my best friend n'udutima twinshi, mugabo ukamenga rikanyegeza yuko mukundana, uyuze umurabe neza ko umukobwa yakwihebeye gukunda. Ni wa wundi ubona yadose apostinga ngo my only one n'ibindi bintu byinshi n'andi material y'urukundo nyine nuko yemeze. Rero umukobwa amaze kukwereka ibimenyetso, n'umukobwa amaze kukwereka yuko agukunda. Buriya urukundo s'amajambo, urukundo ni ibikorwa akorera uwundi bigatuma bigaragaza urukundo urwo ariko. Mwakoze kumpa umwanya wanyu mu kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif G. Mubandanye mukora subscribe. Murakoze cyane.